Turongeye kuba hamwiriwe mwese abakurikiranye ibiganiro by'umuntu muzima, tukaba tunejeje cyane kubona mukurikirana ibiganiro byacu, ikiganiro cyanyu mukurikirana kuri Bonesha Kure Television Heritage. Turabarabwije kandi mu mahoro y'Imana bane namwe, kandi tukaba tunejejwe cyane kubona mudukurikirana. Imana yacu ihabwe icubahiro. Rero uwo muri kumwe ko musanzwe mutumenyereye, jewe ndi Kaze Quentin Godson, niwe tugiye kwigana ikigisho gigufi kitaza kuba kirekire kuko murazi neza yuko dukorana iminota 30. Rero ikigisho cyacu kiratubwira ati ntukice, ni ibwirizwa ry'Imana. Iryo bwirizwa rikaba rimwe muri amwe 10. Rero ntukice riragutse, hari abantu benshi bataryumva, bibaza ngo kwica ni kuzimanganya umubiri w'umuntu wamwishe, ukibaza ngo nawe nturi umwicanyi, kandi iryo tegeko ryagutse cyane. Niyo mpamvu Bibiliya itwereka neza yuko Imana yaremye yashizeho amategeko morale adushoboza kubana n'abandi, kubaha Imana, gutyo tukaba abantu beza bazima bazoshobora kubana n'Imana mw'ijuru. Ikindi naco nuko hari amategeko kandi y'umubiri, hari byo bimwe tuhora tubigisha, amategeko agenga umubiri, kuko iyo wishe umubiri by'ukuri ntabwo ari nagwawe, kuko Imana yawukuremye ufise ko umugambi, niyo mpamvu nayo amategeko ahari. Rero iryo tegeko ntukice ryanditse muri Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 12, aho batubwira ati ngo ntukice. Rero kwica riragutse, ni itegeko ryagutse, niyo mpamvu natwe tugiye kwigana iryo tegeko. Rero turabiraba mu tugingo tugera ku ndwi, niyo mpamvu bisaba ko buri wese akurikirana kino cigisho kandi abe maso, yumva ivyiwe ntiyumve ivy'abandi, ahubwo nawe yitoranize ivyiwe bimufasha kugira ngo nawe abe umuntu mwiza. Bibiliya tubwira ko muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 21, aho batubuza ati, aho Yesu yaguye amategeko y'Imana, aravuga ati ngo ntukice. Ariko ubwa mbere nuko igihe cose gutuka umuntu, kuko yavuze ngo uvuga ngo utuka umuntu ngo wakijujuwe, nawe ngo ni umwicanyi. Rero ijambo ribi ryose naryo riranga yuko umuntu aba yicanyi. Rero kwica riragutse, niyo mpamvu buri wese akwiye kuryumva. Bibiliya tubwira ati mu gitabo ca Bibiliya, Yohana wa mbere igice ca 4 umurongo wa 2, baratubwira ko Yohana wa mbere igice ca mbere umurongo igice ca mbere, Yohana wa mbere baratubwira igice ca 4 umurongo igice ca Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo wa 15, uwanka mwene data wundi n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi ugira ubugingo budashira bugume muri we. Rero uwankana wese nawe ni umwicanyi. Rero urwanko, kwanka umuntu, ivyo biri mu kintu kimwe cyiswe kwica. Rero niyo mpamvu buri wese akwiye kumenya neza yuko kwica ntabwo ari guhonya umuntu mwishe gusa ku mubiri, umututse, gutuka cyangwa gukora ikindi kintu cyose gituma kigaragaza urwanko ufitiye mwene data canke mwene uwundi mugenzi wawe, ivyo biranga yuko gusa uri umwicanyi. Rero benshi barankana, benshi bagendana inzika, benshi bagendana urwanko, ugasanga urwanko rwarakuze, kandi uwo muntu yankana akaba ari no mu Kristo. Niyo mpamvu iri tegeko riragutse. Kwica gusa, ibyo gusa birengeye bisigura yuko nawe uri umwicanyi. Ico ni cambere abantu bakwiye kumva yuko kwica gusa, kwanka umuntu umuhoye ukwari ukwameze, atani impamvu gusa, ivyo gusa biranga kwica. Ikindi ca kabiri kiranga ukwica nuko iri tegeko by'ukuri ribuza kuzimanganiriza umuntu mu buryo bw'umubiri. Ivyo biragaragara, iryo naryo iryo twarivuze, niyo mpamvu arico cambere umuntu asabwa kumenya. Ikindi naco nuko amajambo mabi, amajambo yo gutukana, amajambo mabi, ayo majambo nayo aranga ubwicanyi. Niyo mpamvu umuntu wese avuga nabi, umuntu avuga ijambo rititondewe, umuntu avuga ijambo rishishana, ririmwo ubukari, rivyutsa ishavu n'ibindi byinshi mu muntu, uwo muntu nawene imbere y'Imana aharugwa mu gitabo candikwamwo ivyaha by'abantu, yaharugwamo nawene yuko ari umwicanyi. Nivyo Bibiliya yatubwiye mu gitabo, kubasoma igitabo c'Imigani. Imigani ni Salomo yayanditse, yavuze amajambo akomeye, Imigani 2:5, ariko avuga ukwica, ariko abantu bavuga amajambo mabi. Igice caho ca 25 umurongo wa 18, banditse ngo umuntu yagiriza mugenzi we ibinyoma ni nk'ubuhiri n'inkota n'umwampi ukarishe. Umuntu avuga ibintu bibi, akavuga yagiriza, akavuga ibinyoma, uyo muntu avuga amajambo mabi,
uyo muntu we uyo aharugwa mu bitabo byo mu ijuru nawe ne n'umwicanyi. Rero hari abantu bica abantu benshi kubasoma kandi bakunda gusoma ibitabo byinshi. Umwanditsi umwe yaravuze w'umunyamerikakazi aravuga amajambo akomeye avuga ati ngo mu bitabo ijambo ngo ushobora kubwira ijambo umuntu ijambo ribi, ivyo bigatuma n'abazovuka ko bose abazovyara bose bazoharugwa ko ico caha bivanye n'ijambo wavuze ribi. Biragaragara kenshi ushobora kubwira umugore cyangwa umukenyezi yibungenze ukamubwira ijambo ribi, uwo mwa akashavura agashavura akagira urwanko, ubwo rwanko n'ivyo bintu akabitransfera mu mwana yibungenze. Uwo mwana niyavuga akazoba umwana mubi abazokwica bose bazoharwa ku gatwe kawe kubw'ijambo ribi wavuze. Niyo mpamvu kubasoma igitabo cyitwa Foyer Chrétien kubakunda gusoma, uwo mwanditsi mu ico gitabo yaravuze ngo iyo umuntu avuze nabi akavuga amajambo mabi ngo ni igicani ngo ni ishikanwa abashize ku gicaniro ca Satani. Satani aragushimira akabona yuko wamushikaniye kandi bizimbye cyane. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye kwirinda amajambo mabi kuko nayone agaragara vy'ukuri yuko uyu wabo muntu aba ari umwicanyi, bivanye nuko ijambo gusa rifise ubushobozi bukomeye cyane. Niyo mpamvu buri wese akwiye kwirinda uko avuga kuko naharugwe nawone yuko ari umwicanyi. Nawe harura amajambo uvuga ameze gute, amajambo yawe ni meza, amajambo yawe arubaka, kuko Bibiliya iratubwira ati Paulo yandikira Abanyefeso yavuze ngo imvugo yanyu yamyirunza umunyu, kugira ngo umuntu wese yumva akuzwe ashimira Imana kubw'ayo majambo mubwiye. Ariko kenshi abantu baravuga nabi, baravuga ibijambo bibi, ugasanga ibyo byose mu gitabo co mwijuru baharugwa nk'abicanyi, naho batigeze bafata inkonta, naho batigeze bafata grenade, naho batigeze bafata inkoho ngo barasa umuntu canke ngo bamuzimanganize ubuzima, ariko nawe nagahagarara mu kibanza c'umuntu uwo mwicanyi. Ubu n'ubwoko bwa kabiri bw'ubwicanyi, abantu bavuga amajambo mabi. Mu gitabo kandi c'imigani bavuze mu gice caho ca 19 bavuga amajambo bisaba ko buri wese yumva kugira ngo amenye kino cyane cyane kino kintu. Mu gitabo c'imigani niho banditse mu gice ca 19 ngo umuntu ashobora kuvuga amajambo akavyita ngo ni blague. Hari abantu agucokoza avuga amajambo babi, washavuye ngo yari blague, ngo twariko turafyina. Uyo muntu nawe navuga ngo twariko turafyina kandi yavuze ijambo rikomeretsa umuntu, uwo nawe banditse muri Bibiliya ngo uwo nawe harugwa nk'abicanyi kuko ngo ashwiragiza imyampi co kimwe ngo Satani ashwiragiza imyampi. Niyo mpamvu buri wese akwiye kwiyubara, naza avuga ijambo ngo nari blague, nariko ndafyina. Mu Mana ntabwo ijambo ryose urikinisha kuko ijambo ryose uzoribazwa. Nivyo Yesu yavuze ku basoma Matayo igice caho ca 12 aho yavuze ngo ijambo ryose uvuga uzoribazwa mu munsi w'amateka. Rero buri wese yumve neza yuko ikintu cyose uvuga kibi, ijambo ryose ribi, amajambo mabi, ayo yose aranga yuko uri umwicanyi. Ikindi naco abantu bakwiye kumva kubasoma mu migani igice ca 18 umurongo wa 21 nahone haranditse ijambo rikomeye, banditse ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bazoga ivyo gwamye. Ibubasha banditse ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Ururimi gusa ivyo uvuga ivyo nivyo biri tubwiye ati ngo biri mu bubasha bw'ururimi, uzoja mu ijuru uvuga neza. Nivyo bavuze ati nivyo abantu bakwiye kumva kandi bagatahura. Rero iryo tegeko riragutse cyane, uwanka na wese aharugwa nk'umwicanyi. Umuntu afise urwanko aragwa nk'umwicanyi. Umuntu afise amacakubiri y'ibintu byinshi akanka ubwoko runaka, uwo wese aharugwa nk'umwicanyi. Uwishimira hari umuntu atashobora kwica, ariko kwishimira ko umuntu yapfuye ngo ngo umusuma baramwishe, ngo byari byiza ko yaratwivye, nawe ukanezererwa kubona yapfuye, nawe uharugwa nk'umwicanyi. Kubona abantu bapfuye ngo ahubwo bari ivyo gusa byo gushima gusa ikibica abagenzi gishikiye mugenzi wawe, uyo nawene n'umwicanyi. Rero uko nukwicana, niyo mpamvu itegeko ryo kwica abantu bese bakwiye kumva ko ryagutse. Ikindi naco ukwiye kumenya nuko ukwikunda kose naco kigaragara nk'icaha cyo kwica. Umuntu wese yikunda, umuntu wese yiraba, esprit egocentrique, esprit d'ego, umuntu abona ko ari we, ibintu byose ubona ko ari we, haba ukumva yuko umuhwi munini yawo jya wewe, ukumva ko ari wewe kwicara ahantu heza abandi bakicara habi, ukumva ko ari wewe wonezerwa abandi bashavuye. Ibyo uko esprit yo kwikunda mwijuru baharwa yuko nawene uwo muntu aba ari umwicanyi. Kubasoma Bibiliya Abarumi igice ca 12 umurongo w'10 batubwira ijambo
nshaka ko mwumva umuntu wese yikunda muntu w'Imana kwikunda gusa niyo urabye cyane niwo muzi w'ibibi byinshi byinshi ukwikunda kuko havuye kwikunda haza ubwibone haje ubwibone haca haza ishari niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda ukwikunda kose kuko ntabwo kuva ku Mana nta n'uzoja mu ijuru yikunda niyo mpamvu Bibiliya itubwira ati ngo ku basoma igitabo Matayo igice c'indwi umurongo wa 12 ni itegeko Imana yatanze Yesu yabivuze muri Matayo igice c'indwi umurongo wa 12 nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ivyo ari vyagezwe n'ivyo abavugishwa n'Imana izina ry'Imana habwa icubahiro ivyo ushaka ko bakugirira genda upange list ugira urutonde rw'ivyo ushaka ko bakugirira nawe ubikorera abandi ushaka wagwaye baze kukuraba mu bitaro eske wewe uragenda mu bitaro ngo uraba abandi ushaka iyo ushonje ugaburire uhage ufungure wewe uragaburira abashonje nawe uve ukeneye kwambara nawe ubona umuntu ari gusa wo mwambika kambara nawe ibyo ubona liste genda upange nawe urabo ivyo ushaka ko bakugirira nawe bigirira abandi ivyo ngo nivyo vyagezwe iyo ushoboye gukora mwene ico kintu uwo muntu by'ukuri nta ijuru nigwiwe kuko ivyo ashaka na ivyo yifuza ko akorerwa nawe abikorera abandi ushaka ko byose bizi wawe ushaka ko ari we wonezerwa ushaka ko ari we wogirirwa ibyiza gusa ushaka ko ari we wojya ugahaga ushaka ko ari we utunga abandi bakinyi ibyo byose iyo esprit yo kwikunda iyo niyo Bibiliya ivuga ati ngo uwo nawe agaragara nk'umwicanyi nivyo Bibiliya ivuze rero itegeko ryo kwica rirakomeye niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda iryo tegeko rero muri Matayo igice ca 5 banditse bariko Yesu ariko avuga iryo tegeko ryo ntukice yavuze ati ngo mwarumvise abakera babwiye ngo ntukice uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza ariko jewe ndabwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza umuntu azoshavurira mugenzi wiwe umuntu yumva ivyo gusa abashikiwe ubu nawe ari umwicanyi uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucirwa kwiteka uzomutuka ngo wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu mirimo y'Gehinomu uyo muntu gusa avuga ayo majambo gusa gutuka ngo wakijujuwe ahe ibyo bintu bya ahengo ngo kiranshisha ibyo gusa biranga yuko gusa uri umwicanyi ko basoma muri Ezekiel igice ca 25 ngo wavuze awa Imana gusa yahoye gusa uwo awa kuvuga ahe ibintu byinshi biranga ibyo bintu byose uwo muntu wese naho ataragukubita uwo naho yo kuronka kabero yo gucumita kuko nawe nabagaragara nk'umwicanyi kuko abagaragaje urwanko niyo mpamvu ikintu kindi kiranga yuko uri umwicanyi ni urwanko rero ivyo nibyo abantu basabwa kumva ikindi ca 6 bisaba ko abantu bumva nuko nukwiyica wewe ubwawe hari abantu ko basoma mu gitabo ca Ministère de la Guérison c'umwanditsi w'umunyamerikakazi yavuze ngo abavyeyi benshi ngo baharugwa mu ijuru nk'abicanyi bivanye nuko batetse nabi umugabo wamugaburiye nabi abana bawe babagaburiye nabi nawe mu ijuru bakwandika yuko nawe wishe niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda bakamenya ingene bakwiye guteka aho guteka nabi wotuma by'ukuri iyo ni science ikomeye cyane abantu basabwa kumva rero kwica guteka nabi gusa n'ukwica niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda bakamenya neza ivyo bakwiye kugaburira amana niyo mpamvu nk'akarorero ku bakunda kurya isukari baravuze mu gitabo ca Nature Vivante mu Dr Witwa Ernest w'umu-Allemand w'umudagi yavuze ijambo rikomeye avuga ati ngo abantu gusa ngo manger du sucre kunywa isukari canke kurya isukari ngo ivyo ngo favorize toutes les maladies bizigura ngo bihikaze indwara z'ubwoko butandukanye les modes bavuze nyinshi irritabilité mode tête indwara z'imigongo idakira indwara z'amara indwara nyinshi ngo bihikaze indwara nyinshi cyane cyane ko byica calcium bigatwara calcium na vitamine A na B ivyo bigatuma umwana adashobora gukomera ngo abe muzima benshi ngo ukurikiranye abavyeyi benshi barica abana babo ugasanga nk'umuvyeyi by'ukuri aribungenze ariko anywa n'inzoga uwo mwana anywa inzoga kurusha nk'uko umuvyeyi yayinwa niyo mpamvu kenshi abana bavuka baramugaye malformation congénitale abo bose mu ijuru baharwa nk'abicanye ko bisha abana babo kandi ibyo byose abantu ntibabizi yuko baba bariko barica kandi kuri iryo tegeko ryo ntukice abantu gusa biyica mu gitabo kubasoma igitabo c'Abikorinto Paulo yandikira Abikorinto yavuze ijambo
bisaba ko mwumva abantu b'Imana muriko murikirana kino cigwa. Abikorinto igice caho Abikorinto ba mbere igice ca gatatu mirongo 16 banditse ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe, ngo umuntu yonona urusengero rw'Imana Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana rugwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Umuntu yica urusengero rwiwe ubu nawe aharugwa nk'umwicani. Benshi mu bitabo vyo mw'ijuru, igitabo c'imanza canke igitabo kirimwo ivyaha, bandika ko abantu benshi bishwe gusa nuko bishe imibiri yabo. Hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ngo niyo wanywa inzoga ugashiramwo na kamwe gusa ikiyeri kimwe urarupfuye, arakubwira ati ako noheba ikiyeri notuma mpfa. Uwo mwijuru aharugwa nk'umwicanyi yishe. Ntabwo atandukanywa na wa wundi yimanitse hejuru ku giti akiyahura, kuko nawe ne yiyahurisha ikiyeri, uwundi nawe yahurishije umugozi. Niyo mpamvu abantu batamenya neza akamaro ko kwirinda, akamaro ko kumenya neza yuko umubiri wawe atari gwawe gusa, ahubwo ufise amategeko awugenga. Umuntu niyonona urusengero rw'Imana n'Imana izomurandura. Niyo mpamvu ico ni cambere. Abakobwa nabo barambara nabi kandi batazi neza yuko uko kwambara nabi kuba kwegera indwara nyinshi. Harabashira amabere hejuru, ivyo bigatuma birangwa nuko umuntu uko gushira amabere hejuru bigatuma amabere azogwara, akagwara kanseri bivanye nuko umuntu yambaye nabi. Gukubitwa n'izuba, amareyo ultraviolet akubita ku mabere ayavyutsamwo mu mabere, kuko ni ari fragile, aravyutsamwo ibintu vyinshi gusumba, bigatuma bidevelopamo kanseri. Umuntu akazogwara kanseri ibere bakarica bivanye nuko yayishize hejuru. Mwijoro naho umuntu ibere rigakubitwa n'imbeho, iyo mbeho yinjira mw'ibere indani rigakwega ibintu vyinshi, maze umukobwa akazogwara kanseri y'ibere yayikuye nuko yambaye nabi. Kwambara amahotalo mu gitabo ca Corse bavuga neza yuko udakwiye kurenza 5 santimetero dukeya, kubera ko hotaro ubwa mbere yonona igitereko. Niyo gituma usanga abakobwa ba kino gihe ni bake bakivyara neza, benshi babavyara par césarienne bakababaga bivanye nuko bambara amahotaro, gutyo igitereko ni cidevelope canke kibe ico caguke. Kwambara hotaro birishe benshi, bigwaza imigongo, bigwaza imitima ku bakenyezi. Niyo mpamvu bakwiye kuvyirinda. Hari abandi bashiraho amamenshi nayo arononye ibintu byinshi bivanye nuko gushiramwo amamenshi umuntu agasanga yoza près de semaine niho yoze mu mutwe. Uko kwikuba ugashira ko agakirida ugashira ko mu mushatsi, ivyo biteje ingorane nyinshi bivanye n'ubwo bucafu bwinjira n'izo mba zinjira mu mutwe. Ivyo gazotuma umutwe wawe ugwara bivanye nuko washatse ubwiza, ariko ubwo bwiza ukawurondera mu buryo butari bwo, bigagutuma ushobora kugwara. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda, atari ku nyungu gusa z'ubukristo gusa, ahubwo gusa ari ku nyungu zawe n'amagara yawe. Niyo mpamvu wowe wese mwijuru aharugwa nk'uko aba ari umwicanyi. Rero abantu bavyumve neza yuko kwica wowe ubwawe ari ikintu gikomeye cyane. Hari abica bageze ku isahani, mu kurya nabi, mu kurya ibidakwiriye, mu kurya ibintu bipfuye. Ivyo vyose biharugwa nk'uko uri umwicanyi. Niyo mpamvu nobaha nk'akarorero ku bakunda kurya, navuze inzoga, navuga n'isukari, ndavuga n'inyama. Inyama benshi zirakunzwe, ziragurwa kenshi mw'isi, ariko muramenya neza yuko izi nyama z'ubu zivuza nk'abantu. Ariko ingorane nyamukuru nuko n'ubushakashatsi na OMS yatanze icegeranyo mu ngwara zikomeye ku isi, 4 za mbere zikomeye ku isi. Bavuga amatumeur, bavuga diabete, bavuga ama hypertension, ivyo canke ama accident cardiovasculaire. Izo ngwara nyinshi bavuze ngo ikintu nyamukuru zibitera ni imirire no gufungura nabi, harimo inyama, amasukari. Ivyo barabitanze mu cegeranyo giheruka gusohoka. Niyo mpamvu inyama gusa ku bakenyezi, reka ntangure ku bakenyezi, bobo banditse ngo mu gitabo ca Corse ngo manger 200 grammes 100 grammes gusa, amagarama 100 gusa y'inyama gusa umuntu ariye, ngo ivyo ngo bidevelopa kanseri y'ibere canke bitera kanseri y'ibere ku rugero rwa 20%. Bisigura ngo urya amagarama 500 ni kanseri y'ibere iba yinjiye mu 100%. Bisigura nk'umukenyezi ashobora kumara ukwezi arya inyama nka 3 canke 4 mu ndwi, uwo onye yitegure yuko ibere baca baribaga. Rero niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda cyane ko nko ku bagabo hoho ni benshi bama bivuza amara, kuko inyama gusa kumara mu mara imara mu mara imisi indwi. Rero imisi indwi iri mu mara ntabwo iri kwirahagirira neza, ahubwo iri kwiraborerayo. Niyo mpamvu bakwiye kwirinda bivanye nuko by'ukuri n'uhekenya inyama ni gakayinoza, arapfa kumira na estome igapfa kurungika. Amara ni habahuye n'ikibazo, kuko izorinda ica mu rurenda rw'amara ibanje kuruha, amara yarushe
umuntu yononekaye gutyo haciye imyaka 30 akaja mu Buhinde bakamara bakaba barayaciye bivaye nuko atirinze mu kujya kwiwiwe. Niyo mpamvu mwijura abantu benshi no ku mpanda no ahantu hose bazika benshi baravye Imana iraraba ikabona benshi bishwe ni furusheti ni kiyiko nkuko vyanditswe mu gitabo citwa Delice du Potager. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda bakamenya neza yuko kwiyica wowe bwawe biteye ikibazo cyane. Rero kutamenya gufungura no kutamenya kurya ni indwara nyinshi zitewe n'ivyo bintu abantu biyica babizi. Ku basoma igitabo ca Témoignage ya mbere bavuze amajambo akomeye cyane, baravuga ngo benshi ngo appétit ngo plus fort que la mort, ngo akayabagu gafise inkomezi gusumba urupfu. Vyukuri biragaragara hako umuntu yohemukira isahani akihemukira akayoga agahemukira akanyama yotuma apfa. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kwirinda bakamenya neza yuko uwo nawe yiyica umubiri wiwe akawica, uwo nawe aharuga nk'umwicanyi. Rero bantu b'Imana muri ko muratwumva menye neza yuko kwica ari itegeko ryagutse cyane. Rero ikindi naco umuntu yohereza ko ndabivuga mu buryo ku bavyeyi. Abavyeyi nabo baraharugwa nk'abicanyi. Bwa mbere twari twabivuze ubwa mbere tuvuga mu kagungo kadusaba kurinda umubiri wawe. Abavyeyi bavyara abo badashobora kurera. Bibiliya tubwira mu itanguriro iha Adamu na Eva itegeko, yababwiye ngo nimuvyare murondoke mugwire mwuzure isi. Ariko vyukuri iyo si yari ko abantu babiri, isi murazi namwe isi uko ingana, ibirometero kwadarato vyayo ni byinshi cyane, bari abantu babiri byasaba ko buzura isi. Ariko wewe uvuga benshi bavuga ngo nabo bashaka kuzura isi kandi afise chambrette na saro, akaba afise chambre zibiri na saro, akiyita ngo agiye kuzura isi kandi isi yiwe atari gwiwe. Niyo mpamvu benshi abantu bashaka kuzura isi kandi yifitiye chambrette. Iyo chambrette uzoyuzuza gute? Kandi abantu nibatahure Bibiliya bareke kwishiramo ibintu byinshi, bareke gusobanuza Bibiliya mu buryo butari bwo bivanye na nuko bashaka cyangwa naho bahengamiye. Ahubwo Adamu na Eva babwiye ngo buzure isi kuko isi yose yari gwabo, niyo tongo ryabo, itongo ryose isi ryari tongo ryabo. Ariko wowe ufise itongo rya hektari zingahe canke utuare tungahe, ariko ugashaka kuzura isi ukavyara abantu udashoboye kurera. Ngo benshi ngo bagiye bavyara abaroberi, abana babi bapfuye, abana bagiye konona isi bivanye nuko baravyaye ariko ntibarera. Uko kutarera gusa biragutse cyane, bitumye imiryango myinshi n'isi yononekara kubwo kuvyara abantu udashoboye kurera. Uwo mwijura harugwa nk'umwicanyi kuko yashize mu isi abantu batunguye isi, ahubwo abantu bishe isi, ivyo bigatuma isi yononekara. Rero bantu b'Imana ino tegeko riragutse cyane. Abantu bumve yuko kwica ntabwo ari kwica gusa ukuyeho umuntu izosi, umurashe, umucumisi, imbugita cyangwa ibintu byo kwisha, namwe murabizi ni byinshi. Ariko gusa gukora ibyo byose amajambo y'ubupfu uwo wese n'umwicanyi. Umuntu yipfuriza n'aba bandi ngo bari babishe no kuri bagize neza, ahubwo abukubise ijya mbere yari kwiye kumwongera n'ijya kabiri. Uwo wese mwijuru yanditse nk'umwicanyi. Umuntu afise urwanko rw'amoko, urwanko rw'akarere, urwanko rw'abaki, ibyo byose uharugwa nk'umwicanyi. Ikindi naco abantu bose bikunda ibintu byose ugashaka ko bije iwawe, uwo wese uharugwa nk'umwicanyi. Umuntu wese yiyica we ubwiwe ajya nabi akazokwicwa n'ifurusheti n'ikiyiko, wowe wese aharugwa mu ijuru nk'umwicanyi. Umuntu wese abyara abo dashoboye kurera akabarera nabi, wowe wese aharugwa nk'umwicanyi. Abavyeyi barera abana nabi ntibabahe ibikwiriye, bakaba uburezi bubi, abo bose mu ijuru baharugwa nk'abicanyi. Niyo mpamvu muri wese akwiye kwirinda akamenya yuko kwica ari kibi. Nari navuze n'ikindi abantu bakwiye kumenya nuko kwica birakomeye. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda kugira ngo iki cyaha c'ubwicanyi abantu bakirinde. Rero abantu b'Imana naho turangirije, ariko mwumve neza yuko bisaba yuko abantu birinda. Kandi mu gitabo mwumve nuko abikorinto abagitabo c'abaroma kubasoma bavuze ngo abaroma bavuze ijambo ushaka ko bumva. Abaroma igice cyaho ca 12 banditse ngo umurongo waho wa 10, kuvyo gukundana bene data mukundane gose, kuvyo ucubahira umuntu wese ashira imbere mugenzi we, kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu, munezerwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga, mugabaniriza abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro,
ababahama mubahezagire ntimubavume, munezerane n'abanezerewe, mwirirane n'abarira, muhuze umutima ntimushire imitima ku bikomeye, ariko mugenda n'ivyohereje ntimwite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose, namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Namba bishoboka nta muntu mw'isi azoja mw'ijuru yankana, kuko nta juru ry'abankana koko, niyo mpamvu bankana wese akomoka kuri Satani. Rero reka twese twirinde kwica, kuko uwo na mbere yamye ari umwicanyi, niko Yohana yanditse. Yesu ariko arabivuga, yavuze ati o Satani ngo mukomoka kwa so Satani, kuko yahereye ubwa mbere ari umwicanyi. Nigihe abayuda biyita abakirisito, bakiyita abantu b'Imana, ariko by'ukuri bashaka kugandagura Yesu. Niyo mpamvu ngo Aburahamu ngo yabwiye ati ngo Aburahamu ngo ivyo ntavyo yari gukora, kuko arabwira ati ngo mukomoka kwa so Satani, kuko yahereye ubwa mbere ari umwicanyi. Reka twirinde ubwicanyi, kandi buri wese amenye neza yuko kwica atari kukuraho umutwe gusa, ahubwo guza byagutse, amajambo mabi, amajambo y'ubupfu, urwanko n'ibindi byinshi twagiye tuvuga. Buri wese yirinde abe umuntu w'Imana, yirinde ubwo bwicanyi. Imana bidushoboze kandi bidufashe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shama